w'inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ahamagarira abenegihugu bo mu ntara ya Bururi kwijukira umugambi wo kuvyara ku rugero, gukingira ibidukikije no kororera hamwe mu makoperative kugira ngo biteze imbere. Ivyo yabishikirije kuwa 14 Mukakaro uno mwaka mu nama yagiranye n'indongozi zitandukanye zo muri komine Rutovu muri iyo ntara. Yabasavye kandi kugaruka ku miciranga abarundi no gukunda igihugu, yongera asaba abavyeyi kwitaho indero y'abana babo. Byukuri nkuko nyakubahwa buri amatara yavuze kandi nkuko ari n'umwe yabishikirije, byukuri abana bararyoshe mugabo tutiyubaye iterambere rizogorana muri kino gihugu. Byabandi bose bavuga abana ugasanga bariko baravya abantu bakihakana abana bavyaye, ugasanga bariko bakwega ingorane muri bayinarume muri bande, urumva umwana ntafise aja, ugasanga umukobwa yanse kuvuga uwamuteye mbwa hari n'igihe no mukobwa bimugora kumenya n'uwayimuteye. Ahubwo ati ni naka menya karinde. Aho rero bavyeyi namwe musha mwumva yuko hari indero twahevye, indero kuziko. Andero burya ibyo byose bice bijyana n'imico yacu turiko turatitura imico. Gabaye karorero uno munsi imanza dukora imanza zo gushingira z'ubugeni hari imico myinshi bamaze gute. None gabo bavyeyi muri hano ni gute mu mbari yuko dukwesha kuwa gatanu ku mugoroba, kuwa gatandatu tukazinduka mu ikomine, sivyo saa 8 tukagenda kwa patira agahezagira, hanyuma tukigira reception saa 10, saa 11 tugaca dutwikurura, tugaca mw'irembo tugatwikurura. Mwatwikuriye iki gusa tuvugane ukuri? None ibyo si byo twirirwa turakoraga yewe, sizo manza twirirwa turakora uno munsi. None mwumva yuko ya mico yahora ituma umukobwa amenya ati ninagenda hanyuma hageze gutwikura bagaca bazana umukeye mutobotse baciye. Urumva natwebwe abavyeyi nico gituma iyo turiko turatakaza imico n'ibiro twandura. Nibi izi n'ingaruka bavyeyi muri hano, ni ingaruka zuko tugenda dutakaza imico yacu. Uno munsi hari abana uzogira gutwikurura atazigera n'ibyo gutwikurura byanje, azi gusa yuko ugira mariage hanyuma saa moya bakashashika mw'irembo tuje gutwikurura tukavyina bakaca bitaye, atazi umugigo wo gutwikurura icyo wasigura mu mico y'abarundi. Tugarukire ku mico, kuko iyo tumaze gutakaza imico tuba tumaze gutakaza abo turi. Ubundi ihanga rigengwa n'imico. Ngaruke ku byo nyakubahwa amatara yavuze guca imikobeko, ahubwo mu kwindira tugenda ahubwo tuyisibura. Ubu navuga nti reka imikobeko twaciye mbere yuko imvura igwa tubanze dusibure ijya mikobeko, dufata akanya ko kuyisibura kugira ngo imvura niyagwa izosange by'ukuri imikobeko twayitunganije neza hanyuma bigende neza. Rero tuje muri programme yo kwisibura, ariko kandi tuje no muri programme yo kubana yidutera ibiti byinshi, ibiti bibana n'indimo, kugira ngo isi y'amazi mwavuga tubana tuyakingira. Kuko mwayivuze igihugu cy'u Burundi ni igihugu kidafise amasoko ava mu bindi bihugu. Amazi y'igihugu arasohoka, nta mazi yinjira mu kino gihugu cyacu Burundi. Rero twige gukingira amasoko yacu mu guteragira ibiti bimeze neza bibana n'indimo, dukingira iyo mikobeko kugira ngo amazi y'imvura anyengetere, hanyuma tubandanye turonka amazi. Twiyumvire kurunganwe ruzodukurikira inyuma y'imyaka 20, 30, 40, kuko nkuko mubizi hariho amasoko abari batwitanga imbere bari bafise, twebwe twagiye dusanga yarakamye, hanaye twebwe twabonye ubu amaze gukama, n'abandi rero natwe twatabana tutegura neza hazogera igihe amazi akame, na cyane cyane ko amazi ava mu bindi bihugu aza muri kino gihugu. Usange rero tugize igihugu cy'ubugaragwa kandi Imana yaraduhezagije igihugu ciza. Rero dutegure imikobeko muri rinoci kugira ngo bigende neza. Kigira kabiri ni kijanye n'amakoperative. Tugashima yuko abantu batangwe by'ukuri kumva gukorera hamwe.
gukorera hamwe, tugashyira ingufu hamwe, tukabyaza umusaruro amafaranga. Ayo mafaranga tuza turaronka mu isanzwe, haba irya banki y'ugwaruka, numvise ko hariho abamaze kuronka ingurane miliyoni 100 kugira ngo batunganye imigambi kugwaruka, mbere n'abakenyezi bahimirize, kuko murazi yuko leta yashizeho ibanki y'abakenyezi. Namwe muje hamwe mugira imigambi yo kwiteza imbere, birashoboka. Mwandike imigambi, abakenyezi mufashanye kugira ngo abamama bacu mubashire hamwe, mutegure imigambi, turime tugwize umwimbu. Amafaranga ajya muri banki y'ugwaruka n'abakenyezi, amakomine muyafise mu mutahe, komine mufise mu mutahe, kandi urumva n'umutahe w'abavuka komine. Genda rero muyavyaze umusaruro kugira ngo amakomine, abavuka komine bashobore nabo kuronka ko zijya ngurane, hanyuma bakora imigambi yo kwiteza imbere, ivyo bizoba bihesha agateka, kuko amadeni ugwaruka rufata n'abakenyezi bafata nta ngwati bazitangira. Leta yarashizeho ikigega kijejwe gutanga ingwati y'amadeni afatwa n'ugwaruka canke abakenyezi. Murumva yuko ako n'akarusho kadasanzwe. Ubundi ideni kugenda kurifata muri banki, mu banki bwatizana ingwati ko tugwaye miliyoni zashijana, ingwati dusige niyi. Mugabe ico kibazo leta yagizene yaragikemuye, yashishiraho ikigega kijejwe gutanga ingwati ku madeni ugwaruka n'abakenyezi bazobaratanga. Murumva yuko abakenyezi mufise akarusho n'ugwaruka. Igihe ariko yishura ibibazo bijanye n'imitwarariko y'abenegihugu bo muri iyo komine, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarahumurije abahuza bo ku mitumba ko ku mafaranga leta y'u Burundi igiye gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 hategekanijwemwo ayagenewe gutorera umuti imyitwarariko yabo ijanye n'agaciro kabute hamwe n'ibikoresho vy'akazi. Yasavye ba mustanteri guhimiriza abenegihugu barongoye kugira ngo bubake ibiro vy'abakuru b'imitumba, ari navyo bizokorerwamwo abahuza bo ku mitumba. Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yabemereye ko agiye gushikiriza abashikiranganje ivyega ivyifuzo vyabo bijanye nuko ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuva mu ishure shingiro uja mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro cokorwa n'abana bamenye mu ishure gusa, hamwe no gutunganiriza abakozi ba leta basigaye kubijanye no gusubira kurekura iduzwa ry'amapete yabo mu kazi n'uturusho bijanye bimaze igihe vyarahagaritswe. Mu bindi bibazo bamushikirije harimo nk'ibijanye n'amatati y'amatongo, ibura ry'umuyaga nkuba mu bice bimwe bimwe vy'iyo komine, abakukurutse mu kazi ka leta batakaza uburyo bwishi baja gukurikirana dosiye zabo i Bujumbura, ingorane z'abigisha bahinduriwe aho bahora bakorera n'ibindi. Muri iyo nama Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA akaba yari kumwe n'umushingamateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Bururi. Inyuma y'iyo nama, umukuru w'Inama Nkenguzamateka yaragendeye ikibanza cyo kuruzi Jiji kiriko cubakwamwo urugomero rw'umuyaga nkuba mu mugambi wa Jiji Murembwe.